Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gihe kwigenekezo rya 17 Rusama himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako amakuru, umushikiranganje Leokadi Ndacayisaba mu vyajejwe harimo gutumatumanako amakuru amenyesha yuko hagiye kugabanuka amafaranga akoreshwa mu gukoresha ubuhinga bwa none internet. Uburundi bwarahimbaje umunsi wahariwe gufungurira abana ku mashure, navyo nyene twabiteguye. Umuryango w'ibihugu vya Buraya canke Union Européenne mu Gifaransa watanze imiliyoni 15 z'amafaranga y'amanyaburaya, ayo akaba yahawe ubushikiranganji bw'ubutungane kugira ngo bushobore gukora neza busumbirize aho bwahora bugeza. Aya n'ayandi mu kanyisase ni Donito. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze mw'idonido ry'amakuru twabateguriye. Nari mpejeje kubibabwira mu ntangamarara. Kwigenekereza ya 17 Rusama uko umwaka utashe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako amakuru. Mu gihe rero Burundi cyo kimwe n'ibindi bihugu buca buhimbaza uwo munsi, umushikiranganje Leokadi Ndacayisaba mu vyajejwe harimo gutumatumanako amakuru yamenyesheje yuko amafaranga yahora akoreshwa mu kurondera ubuhinga bwa none canke internet agiye kugabanuka. Akaba yabishikirije ku muhingamo w'uno munsi. Ce mercredi 17 mai, le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information qui est célébrée chaque année le 17 mai depuis 1969. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 17 Rusama Uburundi buzifatanya n'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako amakuru uhimbazwa itariki 17 Rusama uko umwaka utashe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969. Uwo munsi ugaragaza ishigwako umukono ry'amasezerano mpuzamakungu ahuza ibimenyesha amakuru hamwe no gushigwa ubumwe bwo gutumatumanako amakuru watanguje mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 865. Leta y'u Burundi yinjiye muri uwo muryango itariki 9 Munyonyo igihumbi kimwe amajana 1998. Uyu mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako amakuru ukaba uzohimbazwa ku civuga kivuga ngo gutera imbere kw'ibihugu biri mu nzira y'amajambere hisunze ubuhinga bwa none bwo gutumatumanako amakuru. Intumbero y'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe gutumatumanako amakuru niyo gushikiriza ivyumviro birashe biva mu buhinga bwo gutumatumanako amakuru hamwe no kuyarondera ibihugu biri mu nzira y'amajambere, ainsi comme moyen permettant de réduire la fracture numérique. Selon les statistiques les plus récentes de l'Union internationale des télécommunications, un peu moins de la moitié de la population mondiale n'utilise toujours pas l'Internet. Ivyigwa biherutse gukorwa n'ubumwe mpuzamakungu bwo gutumatumanako amakuru, urugero ruri munsi ca kabiri c'abantu kigize isi ntigikoresha ubuhinga bwa none bugezweho. Muri bo hakaba harimwo abakenyezi, abigeme, abageze mu zabukuru, abagendana ubumuga, abafise uburyo bubayabaye, eka n'abana. Ibihugu biri mu nzira y'amajambere bibwirizwa kwinjira mu rutonde rw'ibindi bihugu biza imbere mu gukoresha ubuhinga bwa none. Uburundi burategekanya umugambi ukugabanya uburyo bwahora bukoreshwa mu gutumatumanako amakuru uzimbutse kuruta uko vyahora mu ntumbero yo gufasha amashure, ibitaro n'abanyagihugu bafise amikoro make. Mal desservi. L'une des défis auxquels le Burundi fait face est la couverture des réseaux téléphoniques et l'internet haut débit, l'accès aux terminaux qui sont coûteux et une culture numérique. Icifuzo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize kuvyerekeye umugambi wo gutumatumanako amakuru kizogira ico gifashije
mu kugabanya ibiciro ku vyerekeye gutumatumanako amakuru hamwe no kuronka iyo mihora vyoroshe mu buzima bwose bugize igisata c'igihugu. La vision de son Excellence, le président de la République du Burundi, sur la politique de digitalisation aura un impact significatif sur la transformation numérique, la réduction de la fracture numérique et l'accès facile aux différents services publics. Uburundi bwarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kugaburira abana ku mashuri. Uyu munsi ukaba usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 15 Rusama. Uwo munsi rero ukaba washitse mu gihe mu Burundi hamaze gukorwa ibitari bike mu bijanye no kugaburira abana ku mashuri, mugabo hakaba hakiriho intambwe ndende kugira ngo abana bose biga bashobore gufungurirwa. Ni inkuru ya Elvis Munyaneza. Umugambi wo gufungurira abana ku mashure ugeze ku ntambwe ishimishije hano mu Burundi nk'uko vyashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, akaba ari nawe asanzwe ari umuhetsi w'uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure. Haraheze ikiringo kitari gito leta y'u Burundi itanguje umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Umugambi mbere wagiye uratera imbere kubera ishaka rya leta, tutibagiye n'utwigoro twishi twakozwe n'abasanzwe basahiriza uwo mugambi, na cane cane ishirahamwe rijejwe ifungurwa kw'isi PAM. Utwo twigoro twose nitwo twatumye ibitigiri vy'abana bafungurirwa ku mashure bigenda birongerekana buri mwaka, aho uyu munsi tugeze ku gitigiri c'abana barenga 600 ku mashure uwo mugambi ukorerwako. Murumva ko Uburundi bwateye intambwe muri ubwo rugamba rukomeye rwo gufungurira abana ku mashure bo kazoza keza k'igihugu cacu c'u Burundi. Nubwo biruko hari abanyeshure batarashobora gushikirwa n'uwo mugambi, umushikiranganje w'indero Dr François Habyarimana arashikiriza ibikwiye gukorwa kugira uwo mugambi utsimbatare. Nyene icubahiro mutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu kiza c'u Burundi, banyakubaha mwese batumire bahire kugira ngo dushike ku ntumbero twiyemeje yo gufungurira abana bose ku mashure shingiro y'igihugu cacu. Hari byinshi bitegerezwa gukorwa kugira ngo intumbero nziza ya leta ije mu ngiro. Hari kibazo cyo kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi, kumvisha abene gihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe cy'isarura, kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacure. Hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa. Hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi. Tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo ico gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza. Umunsi wa Afrika wahariwe gufungurira abana ku mashure usanzwe uhimbazwa kuwa mbere Ntwarante uko umwaka utashe, ukaba wahimbajwe ku ncuro y'umunani igenekerezo rya 15 Rusama hano mu Burundi. Umuryango w'ibihugu vya Buraya ugiye guha ubushikiranganji bw'ubutungane imiliyoni 15 z'amafaranga y'abanyaburaya. Usanzwe aserukira uwo muryango mu Burundi Claude Boshu akamenyesha yuko uyo mugambi udasanzwe kuko ari umugambi uje gufatira ku migambi yari imaze kurangurwa n'ibihugu bitari bike bigize uwo muryango wa Buraya. C'est un programme de 15 millions d'euros qui vise à soutenir les efforts de modernisation du ministère de la Justice, et c'est la première fois que l'Union européenne investit autant. Izi miliyoni 15
ni izo gushigikira mu kunagura igisata c'ubutungane, kandi nibwo bwa mbere umuryango wa Buraya utanze uburyo bungana uko muri ico gisata. Nibutse ko nk'uko umushikiranganji yabivuze, ubutungane niwo mushinge w'intwaro ibereye. Iyo mfashanyo izofasha mu bijanye no gutunganiriza abenegihugu, harimwo bantaho nikora n'abakeneye gutunganirizwa muri rusange. Umurundi n'umurundikazi ategerezwa gutunganirizwa, harimwo kandi kuzoronsa inyigisho abakora mu gisata c'ubutungane, guhera ku bacamanza gushika ku banditsi b'imanza. Ni umugambi rero udasanzwe kuko ufatiye ku yindi migambi yahawe uburyo n'igihugu ca Pays-Bas, kanatsinda uwuserukira Pays-Bas twari kumwe ngaha, eka mbere n'igihugu c'Ububirigi kibicishije ku mugambi Enabel mu ntara zitandukanye z'Uburundi. Ubudasa bugira kabiri nuko uyu mugambi wisunga ibikorwa vyari vyarakozwe ku buryo bw'ibihugu bitari bike vyo mu muryango wa Buraya. Ubugira gatatu nuko uyu mugambi wavuganyweko n'impande zose, zirimwo abaserukiye umushikiranganji w'ubutungane, nkaba mbere ndamushimira ku butwari bumuranga n'ingene abakozi biwe bitanga. Et sa troisième originalité, c'est qu'il a été développé vraiment en étroite concertation avec les services de Madame la ministre de la Justice, que j'ai d'ailleurs remercié à la fois pour son leadership personnel, mais aussi pour la proactivité dont ces services ont fait preuve. Ishirahamwe Ubaka National Group ririko rirubaka izindi nzu 18 zigeretse muri quartier Miroir. Arlette Mugisha yahishikiye. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru co kwerekana icese igikorwa gishasha c'inyubako z'inzu 18 zigeretse ziriko zirubaka, urongoye iryo shirahamwe Manirakiza Fabrice yabanje kunegura abo bose bakora ibishoboka byose kugira babace intege. Abo bantu batubeshe ndabigarukako, usibye yuko uwo muntu nimba ari we Liyoni jewe ntawe nzi, ntitwiyibagize ko ngaha mu Burundi umuntu azanye iterambere amansi bagwira, turengera ibidutandukanye, twige gushigikiranira. Nimba wowe ukora iki ndagushigikire, nimba wowe nkora iki unshigikire. Uwoba rero agenda akitura abandi bantu atari twebwe bazomwibanye. Nubwo igishirahamwe ririko ririta ku rutare mu gufasha abarundi kuronka uburaro buzimbutse, ngo baracafise ikibazo c'amatongo yo kubakamwo, aho anahamagarira abafise amatongo kubitura. Teye akama abantu bafise amaparcelle, abantu bafise ibibanza ko botwitunga. Nimba ufise ikibanza mu Bwiza, nimba ufise ikibanza Nyabugete, mugabo gishobora kubakwamwo projet zinini. Turashaka kubaka amazu ageretse 100, turashaka kubaka inzu zimbutse kugira abajene turonka amazu no kujya mu ntara zitandukanye za ruguru, si Bujumbura gusa, si muri Miroir gusa, mugabo urumva intambamye ya mbere duhura nayo niyo kuronka ibibanza byo kubakamwo. Ayo mazu ya kijambere yitiriwe Fabi Homes akaba ariko yubakwa muri quartier Miroir. Tubandanye n'amakuru yacu, turabe ubu naho ayavugwa mu bijanye no kwidagadura. Indirimbo ziherutse guhagarikwa kuvuzwa mu bimenyesha makuru ni ku neza y'abaririmbyi no kuri kazoza keza k'igihugu cacu, bivugwa n'umushikiranganje w'imico kama Ezekiel Nibigira hari mu kiganiro yahaye abaririmbyi. Mu ntumbero yo kwimura ibibazo mwimwe abarimvyi bahura navyo, ubushikiranganje mu vy'ubujeje hamwe imico kama bwatunganije ikiganiro hamwe n'abasanzwe bakora mu gisata c'imico kama na cancana abarimvyi, aho umushikiranganje w'imico kama Ezekiel Nibigira yamenyesheje abarimvyi ko bishoboka ko igihugu gitera imbere biciye mu ngabire yo kuririmba mu gihe bakoresheje impano zabo neza. Iyo ni ingabire Imana yabahaye kandi ifise iciterera mu gihugu. Iyo ngabire rero tukifuza ko mu gihugu cacu c'Uburundi iba ingabire ishikamye, ishinze imizi, ikora neza.
Umushikiranganje w'imico kama Ezekiel Nibigira akabasavye abarimvyi kuza baritondera kwandika indirimbo zabo neza na cane cane ko amajambo menshi meza yuzuye. Hari indirimbo bisaba yuko tuza turanyingisha buhoro buhoro, sivyo gaye tunyingishe ntituje kure cane, ntituje kure y'imigenzo, imico y'igihugu. Kandi burya mwebwe murabifisemo uruhara runini rwose, uruhara runini. Tukabahamagarira yuko indirimbo nka bene zirya muze murazireka. Burya amajambo ni menshi mushobora gukoresha kandi mugasanga indirimbo zanyu zirimo akanovera kadasanzwe. Ico kiganiro kikaba citabiriwe n'abanyempano batandukanye, ariko vyagaragaye ko abaririmbyi bashitse ari bake mu gihe tuza abaririmbyi b'abarundi ari benshi. Amakuru twabateguriye no munsi tuyaherahereze mu yavugwa mu nkino twateguriye na Jules Verne na Kimana. Yavugwa mu nkino cyahereye mu rwa Vitaro uramutswe indongozi nshasha bakavuga ko intumbero yabo ari gusubiza uwo mugwi igitinyiro wahorana. Gushika ubu umugwi wa Vitaro kari mu kibanza ca kane nyuma ya Bumamuru, Frambodi Centre hamwe na Message Ngozi. Hakaba hasigaye urukino rumwe guhiganwa rya Primus League rirangire, ariko hakaba hataramenyekana umugwi uzotahukana igikombe. Bumamuru ya mbere ikaba izohura na Olympique Star, Frambodi Centre nayo ihure n'umugwi wa Rukinzo. Nico gihe bishitse umugwi wa Bumamuru ugatsindwa kazoba utakaje amahirwe yo gutahukana igikombe. Mu nkino z'amaboko basketball umugwi nserukira gihugu umuhingamo wuno wa kabiri batangwa imyimenyerezo bitegurira amajonjora yiganwa rya Afrocan 2023 rizobera mu gihugu ca Tanzania kuva ku igenekerezo rya 17 gushika rya 2023 mu Kakaro umwaka 2023. Nyuma yaho igice ca mbere Fazare ciganwa rya Viva Basketball League kirangiriye. Arera akaba ariko tugaruke amakuru twari twabateguriye. Ndabashimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikirana. Shimire kandi bagenzanje bafashije kuyatororokanya no kuyatosora gushikaho ndayabashikiriza. Amasanamu yanje n'amasanamu twabitse ngahe kaco kimwe n'amajwi bikaba byashikiriye kubera abahinga b'ivyuma ba BTV. Remo Prosper niyo nkuru nashikirije, ndabifurize kugira ibihe byiza mu banyu no mu vyanyu naho utaha.